Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri ryacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka ko yariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata kirabana n'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse no ku masezerano yoba yabayeho hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse na kimwe mu gihugu kibarizwa ku mugabane wa Buraya, aho kuri ubu abarundi bose bazoja baragera muri ico gihugu bazoja binjirayo ataviza basabwe. Ni mu gihe kandi kuri ubu bitangazwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse kandi bikaba vyarashizwe ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter rw'umushikiranganji Albert Shingiro. Tukaba tubibutsa ko hari ikibazo cabayeho camwe mu barundi baja ku mugabane wa Buraya kuronderayo ubuzi cane abagiye baraja muri Serbia, nabo tukaza kubigaruka ko ndagwaye kazi rero muri ano makuru aho udukurikirana uherereye. Mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubuseruko, abari mu bisagara bitandukanye yoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ibindi bigize intara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, umugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Mu myaka iheze haragiye havugwa ikibazo c'abarundi bagiye baraja mu gihugu ca Serbia, ndetse bamwe bakanabandereza mu bindi bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Buraya. Kuri ubu rero hari kimwe mu gihugu gikomeye cyane coba casinyanye amasezerano n'igihugu c'u Burundi ko ataviza izosabwa abarundi bose bazoba bashaka kuja muri ico gihugu. Muti ico gihugu ni kihe? Turaza kukigaruka ko mu makuru ku buryo burambuye. Benshi baravye ivyavuzwe kuri iyi nkuru, hari abatubaje ibijanye n'igihugu ca Serbia. Nta makuru dufise avuga ko basubiriye kwemera kwakira abarundi bakoresha passeport ordinaire ataviza. Kugeza ubu abo tuzi binjira mu gihugu ca Serbia ataviza n'abarundi bakoresha passeport diplomatique na passeport de service. Woronka amakuru mashasha yizewe nawe iyo yadusangiza. Kandi nanone hari ivyagiye bibaho kugira ngo igihugu ca Serbia gihagarika ivyo kwakira abarundi baja kuronderayo ubuzi. Muti ivyo ni bihe? Tubibutse ko igihugu ca Serbia muri kimwe mu vyatangajwe n'abashinga amateka b'ico gihugu bavuze ko hari benshi ca muri ico gihugu bakacifashisha nk'inzira kugira ngo babandanize mu bindi bihugu vya Buraya. Iki kikaba ari ikibazo cateje uruhagarara mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya, Union Européenne. Akaba ari nabwo bafatiye hamwe ingingo ko abarundi ivyo kwinjira mu gihugu ca Serbia ataviza vyose bikuweko. Igihugu ca Singapore rero kikaba cemeye kwakira abarundi ataviza isabwe. Turaje tubigaruke ko mu kanya gatoye. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe hari kimwe mu kibazo twari tubajijwe n'abatari bake badukurikirana. Benshi bakibajije kubera ko umushikiranganji Albert Shingiro yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ariko umurundi adasabwa visa ageze muri Singapore mu gihe yitwaje passport iyo ari yo yose y'u Burundi. Ibi Albert Shingiro akaba yabivuze biza nk'inkuru y'ukuri, kandi bikaba atari bishasha kuko kuva muri Gitugutu umwaka weze w'ibihumbi 2023 abarundi batari haviza iyo kuja mu gihugu ca Singapore. Umuntu afise passport y'u Burundi akaba ashaka kuja muri Singapore we asabwa ibintu bibiri gusa. Ica mbere, kuba afise passport igisigaje gukora ikiringo kitari munsi y'amezi 6. Ica kabiri asabwa ni ivyemezo nivyemeza ko atagiye kuguma muri Singapore kuko umurundi arekuriwe kutarenza imisi 30 muri ico gihugu. Ubutumwa bwa Albert Shingiro budasiguwe neza rero burashobora gushira abarundi batari bake mu ngorane muri kino gihe benshi barondera igihugu boja kurondereramwo ubuzi. Ivyo bikunyurwa n'amasosiyete yadutse y'abasuma bemerera abarundi ko bagiye kuronka ubuzima bwiza hanze, bamwe bakagurisha ivyabo vyose bagatangara bashitse muri ivyo bihugu. Singapore rero benshi bagenda bayibaza ko vyinshi bitandukanye. Aka ni agahugu gato gusa gafise vyinshi kisangije, ndetse kandi kakaba kanafise abantu benshi kandi gatunze cyane.
tugiye kubageza ko rero bimwe mu bintu bishika kuri bitandatu bigaragaza igihugu ca Singapore ndetse n'ibintu bihambaye bigira iki gihugu igihambaye ku isi. Singapore ni agahugu gato cyane kari muri Aziya hagati y'igihugu ca Indonesia ndetse na Malaysia. Aka kakaba gasumbwa n'intara z'u Burundi, gafise uburinganire bwa kilometero kare 719. Nk'akarorero aha mwomenya ko intara ya Makamba bwayo yonyene irenza kilometero kare 1900. Naho Singapore rero ari agahugu gato cyane, irafise abanyagihugu barenga imiliyoni 5. Kubera ari agahugu gato kandi gafise abanyagihugu benshi, Singapore ntiyakira impunzi kandi ntiyashize umukono ku masezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Rero abo biteze kuja bagaca basaba ubuhungiro ico bocihoza. Singapore kandi irateye imbere cyane, abajeho benshi baja gutembera, baba bagiye mu bikorwa vya tourisme canke bakajanwa na business. Abafise amafaranga ni igihugu bashobora kuja kuranguramwo canke bakarondera ivyo bashorayo. Singapore kandi ikaza ari kimwe mu bihugu bizimvye cyane ku isi, uwajayo yovyitegurira neza kubera ubuto bw'igihugu, ivyo bapfungura babirangura hanze bigatuma imfungurwa zizimba cyane. Amazu yaho kandi avuga ko ashobora kuba agira kabiri mu kuzimba ku isi. Icya gatanu kandi hari abarundi bamaze igihe baca muri Singapore bagaca babandaniza muri Philippines, mu gihugu ca Malaysia ndetse no muri Korea y'ubumanuko. Benshi barimwo abo abagiye batabarizwa mu minsi iheze, abagiye muri Philippines bo bamaze amezi bafungiye ku kibuga c'indege ca Manila. Kugeza ubu niyo bakiri, abandi barataye baragaruka mu Burundi. Ni mu gihe abagiye muri Korea y'ubumanuko nabo nyene hari abagumye ku kibuga c'indege, ariko abagiye bafise impamvu zumvikana harimwo kwiga canke misiyo y'akazi bo barashoboye kwinjira mu gihugu, ubu bakaba ariko basaba ubuhungiro. Abagiye muri Malaysia nabo nyene ntivyaboroheye, ariko bo baracafise icizere ko bazoronkayo ubuhungiro. Hari rero abagenda muri Singapore babwiwe ko baca bajabukira muri Australia, ababikora baca mu nzira za magendu. Hari abatari bake rero bashika bapfungwa muri ico gihugu ca Australia, ntituramenya iyo bahereza mu nyuma. Birashoboka kandi ko hoba hari abagira amahirwe yo kwemererwa ubuhungiro mu nyuma. Rero ntawe twohanura kwigereza ko izo nzira. Ni vyiza rero kumenya aya makuru yose, maze abashaka kuja muri ico gihugu ca Singapore bakaba bazi ico bagiye gukora, ico bahisemwo cari cobe nibishobora kubagora bageze muri ico gihugu. Nkuko twababwiye rero, benshi bagiye batubaza ku bijanye na dosiye yo mu gihugu ca Serbia, aho benshi baje muri ico gihugu gusa mu nyuma bikaza guhagarara. Kugeza ubu rero abo tuzi binjira muri Serbia ata visa ni abarundi bakoresha passeport diplomatique ndetse na passeport de service. Ni mu gihe kandi dusaba uworonka amakuru mashasha kubirabana n'ibi vyose nawe yoya dusangiza. Mu yandi makuru kandi hari umwe mu barundi abarizwa mu gihugu c'Ubudagi kuri ubu ariko atanga intahe yiwe, akaba ariko arashimira umuryango wamugiriye neza. Twaronse ubutumwa bw'umurundi aba mu Budagi. Uyu murundi yatubwiye ko mu mwaka w'1994 hari umuryango wamutunze ku murwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Uyu atanze ubutumwa yari akiri umwana ico gihe, abavyeyi biwe n'abavukanyi biwe bari barishwe, maze uyu muryango uramutora umurera nk'umwana wawo. Mu nyuma baratandukanye bamusiga mw'irerero ry'imfuvyi kubera bari bagiye gukorera ahandi. Ntazi uko yoronka abo bamutabaye ngo abashimire. Yanditse ngo rero tumufashe kuronka uwo muryango. Yagize ati: ndabaramukije, nkuko mwama mugirira neza mu gufasha gutanga ubutumwa butandukanye bukagira akamaro, nanje ndabituye mumfashe ubutumwa bw'abantu duherukana kera mu bwana. Ndazi ko batanyibuka, ariko nk'uwagiriwe neza ndabibuka. Hari umumama w'umwarimu yakoze mu Ruyigi kuri centre yitwa Makurata. Umugabo wiwe yakora muri sentare nkuru ya Ruyigi. Ico gihe bakora hari mu mwaka w'1994. Sinibuka igihe baviriye mu Ruyigi, ariko ni Abanyarutovu. Abana babo bose ndabibuka amazina cyane, nk'uwitwa Magnifique na Parfait kuko twarangana, twarakina ni nabo twaryamana. Abana babo ni Patrick, Olivier bataziraga Philippe ndetse na Nadege. Sinzi iyo bageze. Amakuru mfise nuko papa wabo yarengutse ibukama, mama wabo sinzi ko akiriho. Ndabinginze
muzontangire ubutumwa. Sinshimye kwivuga amazina, nibaza ko batananyibuka, nobidondora hagize uwundondera. Nibaza ko harimwo nabo baba bari ku mugabane wa Buraya tukaramukanya. Uwitwa Magnifique niwe twasubiriye kubonana mu mwaka w'ibihumbi 2012, wewe naramwibuka, abandi nari narabibagiye kuko baransumba. Nibuka babiri batoyi twakina, rero sinasubiriye kuronka nimero zabo. Nifuza kubashimira cyane kubona barantunze n'amezi make bakantunga neza. Ababyeyi nabo tuvukana babishe mu ntambara. Mama wabo acaja kunderesha mu kigo c'imfuvyi kubera bari baronse imitation baja gukorera iwabo mu Rutovu. Ahari niyaba akiri muzima, Imana imunzigamire mu busaza bwiwe, akaba yitavye Imana naho imumpera uburuhuko budashira, kuko yararikoreye, yamfata nk'umwana yavyaye. Ubutumwa bwashikiriye umuryango atani isaha iheze. Uri mu Budagi yatanguye kuvugana nabo yarondera. Mwakoze cyane mwese abamufashije kubaronka. Ni mugihe kandi mu yandi makuru tuyabandanize mu yariko aravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, aho bamwe bariko baravuga ko hari ibintu vy'isumo biriko biravugwa cyane mu gihugu muri kino gihe. Uyu yagize ati: mahoro cyane, aha twebwe uko biri kose turi mu kibazo i Bujumbura kijanye n'abantu basigaye batanga isumu utokwibaza. Mu vyo nari maze kumva vyose, ibi vyo bije ari agahebuzo, ni incamugongo. Hari abana nabonye ku ifoto nabo mugenzi aha muri komine Mutimbuzi mu Gatunguru. Ejo abavyeyi barateguye ivyo gufungura, barabikira abana, hama abana batashe bavuye ku ishure, burya barapfunguye, ntawahavuye, baciye bapfa ubwo nyene. Ni ukuri ikibazo c'isumu naho atabutegetsi bukivuga ko cabaye nabi. Ivyo bintu vy'isumu rero vyimonogoje vyo bari ibiki? Ese iva hehe? Ni bwoko ki? Itangwa na bande? Turamaze kumva ko bivugwa mu masengero, ni mu gihe hari n'abatari bake bamaze guturungikira intahe zabo zitangaje. Hari benshi rero bavuga ko bamaze kwivuza iryo sumu. Ese bamenya gute iyo baja kuryivuza? Abo barivura babimenya gute? Ni bande? Naho ubutegetsi ataco buriko burakora kuri kino kibazo, amatohoza arakenewe rwose aboneke ukuri. Turahujeje uyu muryango ubure rimwe ibibondo bibiri. Nta majambo ariho yohoza umuvyeyi yahuye n'ivyago nk'ibi, gusa Imana imuhe inguvu zo kwigumya, yongere kandi ize imwirure. Mu yandi makuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, mu ntara ya Bururi harahagaritswe abantu babiri kubera banse kwinsasumisha. Arcade Nzisabira w'imyaka 32 na Jacqueline w'imyaka 40 bo ku mutumba wa Burunga muri zone Gasanda muri komine n'intara ya Bururi barapfungiwe mu gasho k'igipolisi i Bururi kuva kwa Mungu bagezwe kwanka kwisansumisha. Abajejwe intwaro baho bavuga ko abo bantu babiri banse kwiyandikisha muri rusansuma irikiraba mu Burundi. Ni mu gihe mu ntara nyinshi abantu mu madini amwe banse kwisansumisha ibibazo vy'abagira no kwishura ibibazo vy'abagira rusansuma, bakavuga ngo ni vya satani. Henshi rero usanga abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi babandikisha ku nguvu. Ni mu gihe kuva ku igenekerezo 16 Myandagaro hariko haraba rusansuma rw'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi muri iki gihugu c'u Burundi. Urwo rusansuma rero rwategerezwa kurangira kuri uyu wa Mungu uheze, rwongeweko iminsi 5. Nikora Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijejwe rusansuma yamenyeshije ko abiyandikishije mu gihugu cyose bari ku rugero rwa 98%. Intara ya Buhumuza ikaba ari ya mbere ifise abangana na 99.7%, mu gihe intara ya Bujumbura izi inyuma ku bice 96%. Aba bose rero banse kwisansumisha bakaba bariko barafatirwa ingingo n'abajejwe intwaro, kuko byavuzwe ko ari itegeko ryafashwe, bivugwa ko kwisansumisha ari itegeko, kuko n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yagiye arabigaruka ko mu bihe bitandukanye. Ndabakengurukiye cyane rero mwe tubanye muri ano makuru aragazwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tojucikanwa nawe dushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose, kugira ngo nabo bajara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero, Imana bahizagira ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.